n'abahungu bo muri iyi minsi ugasanga ntaratuza ugasanga ugiye kugira deception ukiri umwana muto rero mvuga aho noza nkibuza amahoro nkiri umwana muto reka nshira ubwenge bwanje ku ishuri ibindi nabyo no kurondera ibyo bishaka kumfasha mu buzima. Okay, Keti aravuga ati yarabonye yuko abatipe bubu ni deception urumva hari uwundi mukobwa ushobora kubona avuga cyo ushaka gukora biriya nakare uwa diaspora baruzuye kubera ikije no bigira bigi ugasanga n'umukobwa w'ikinebwe n'ubunebwe nashaka gukora ivyo biva ku mukobwa w'ikinebwe nuko no bivuga w'ikinebwe adashaka kumviriza impanuro adashaka gukora yibaza hoho ku bahungu bo muri imyaka umuhungu ashobora kuja kuvuga nshaka ubufasha ku muntu adashobora gukora nuyo mu diaspora no gukinira ko ku mubiri wawe ukwezi uramahoro yanje urubutunzi bukomeye kubana rakumenye n'ubuntu nagiriwe Yesu uramagishe Yesu ni wowe nyotewe. Wow. Hello bakunzi ba Roy TV kuri micro muri kumwe na Tasha Oda umeze gute bumeze neza aho muherereye hama nagoma ndaguhumurize nyimba bitameze neza uno munsi ejo bizogenda neza ko baravuga ngo inyuma y'igifungu izuba riraka hama uno munsi ni muri ca kiganiro cacu ciza kizoza gica hano kuri Roy TV ikintu no gusaba no gukora subscribe kuko hazoba harimo ibice vyinshi bitandukanye abatumire batandukanye hamwe no munsi nkaba nashimye guhamagara umwe mu bajene twe turayaga bibiri bitatu kubijanye n'abajene cyane cyane ku bakobwa eske umukobwa ni iki umukobwa nikiye kintu yokora umukobwa wewe aremerewe kugira kazoza aremerewe kugira ico bita dream kugira indoto ziwe hama twaba dufise umuinvite wacu umwana myiza karibu cyane kuri murakoze cyane ramutse abakunzi ba Roy TV. Ni sawa murakomeye muherereye hama ku mazina nitwa Ketia Irakoze nkaba ndi umunyeshure aminuza ndi mu wa kabiri kandi ndabishimira Uwiteka murakoze cyane hama Ketia uraberewe cyane murakoze be Ketia nizihe ngaruka nibihe bibazo ugira kuba uri umukobwa bwiza nkaba ndabibona nkavuga ati uno mukobwa ni mwiza nizihe ngorane uhura nazo umukobwa ashobora kubibona ko ari mwiza icambere na mbere je sinibona ko ndi mwiza mbona ko umenga gusa ndicaremwe gusa gisanzwe kandi nibaza umukobwa bashobora kubona hanze ko ari mwiza agira kwanza ku bahungu baramugora cyane ikindi naco kuba libre kugira ivyo ashaka biragorana ukuntu gusa hamwe n'indoto abafise nivyo wene aba yishakira ku buzima bwiwe byose birashoboka. Hama Ketia nikiye kintu cakugoye uva muhira uje muri Roy TV nikiye kintu wavuze ati mana kirango impuzu urambara byangoye mu mvugana mbari gusa nico kintu gikunda no kungora uvuga ndisiga kwambara gusa ndonke impuzu za kwambara ati nukuri jewe hageze ku kirato ndahindura hageze ku jipo ndavuga ati no hageze ku mpuzu naho ati hejuru nukuri biragenda gute ndazi biragoye twese biratugora so Ketia mbega Ketia n'umukobwa ameze gute kuri jewe ndi Ketia ndi umukobwa umwe kwanza muhira nkaba naragiriye ubuntu nkavukana n'abahungu batatu rero ndabishima naho bifise biragira ikintu kinini mu buzima canke mu muryango hari gihe
ibintu vyose umuvyeyi abashaka mu rugo canke hose byose bikaza kugatweka wanje rero kuba ndi imfura kandi kuba ndi umukobwa umwe muhira byose ndabikesha Uwiteka ndabishimira nko uti hageze guteka ati ni Ketia hageze ihumura sishaka iby'umukozi ni guteka naho noba navuye ku ishure ndende ndavuga n'umuvyeyi nshaka kuvyanka uti Ketia karaktere yiwe ya mbere inamuranga no kwihangana so Ketia uri en couple oya nturi en couple I'm single uri very single ego ikintu cyose n'umwanya wacu kuri no saha mbega Ketia kubera iki wahisemo kuba single kandi urunganwe rwacu tubona woho vyeze n'umwana akija mu wa gatanu abona yuko atijeho kuki wowe kubera iki umukobwa wo muri kaminuza myiza nka Ketia nawe yavuze yuko kuba ari myiza we batacu bimutwaye kandi atavyo araba eski vyagenze gute bikugendekera gute kugira wowe single wahisemwo kubera iki urumva nibigere ariko ndavuga umuntu wese aba afise indoto ziwe nibuka igihe nari muri secondaire narigeze kugira umuntu tuvyumva kumwe ugasanga kujya kuronka rujya rukundo n'abahungu bo muri Miss ugasanga ntaratuza ugasanga ugiye kugira deception ukiri umwana muto uravuga aho noza nkibuza amahoro nkiri umwana muto reka nshira ubwenge bwanje ku ishuri ibindi navyo no kurondera ivyo bishaka kumfasha mu buzima. Okay, Ketia aravuga ati yarabonye yuko abatipe bubu ni deception urumva sati bose savugari bose uti ati nta mwango buri sato nyimba babi bahari nabeza barahari. Ketia arabihamya yuko si bose bameze nabi ariko wewe icyatumye abasingo no gufokasinga kwanza akabanza gaheza byinshi akeneye mu buzima bwiwe. Be Ketia muhira iwanyu then nuhe mwana mama wawe akunda cyane gusumba abandi? Muhira nabeshe umwana mama akunda cyane ni musaza zanje dukurikirana kandi sikuvuga ngo ndumva ishaje oya je papa arankunda bimwe birenze urumva kuba mama baba bakunda cyane abahungu babo kandi ntashari no bishiramwo kuko bona aracari umupetsi afise 11 aje ubu ngeze kuri 20 urumva ntashari rino bishiramwo gusa niwo kunda ati nawe urabibona ariko ukavyika osha mbega Ketia arakijijwe? Ego ndakijijwe ndi umukristo nkaba narakiriye Yesu umukiza mu buzima bwanje kandi nkaba ndirimba ukaba ari n'umuririmbyi. Ketia n'umuririmbyi abishoboye cyane ndagaragaza buke Ketia urabizi cyane basi wo dukorera aga service ukubisha abakunzi ba Royal TV bakumva kwanza kuri zimwe hano Ketia afise. Ndashaka gerageza uramahoro yanje urubutunzi bukomeye kubana arakumenye n'ubuntu nagiriwe Yesu uramagize ni wowe nyotewe. Wow Ketia, you are so talented. Urabishoboye cyane warahawe impano. So tutarambira abakunzi bacu ba Royal TV uri munsi nkaba nifuje kuyaga n'umujene mugenzi wacu umukobwa yitahuye umukobwa azi ari karaja tukiyumvira ati none ko mu buzima busanzwe bw'abajene tubona nk'abakobwa cyane cyane turavuka tukiga tukavyara then kaba biheze tukiyumvira none ubwo nibwo buzima tuzokoma tubaho ko tubona abandi hari abandi bakobwa bari independent ariko tuko turaba mu rungano rw'iwacu tukabona ati none ko twege bitariko biraba tukavuga ati nikekiye kibazo gihari tukiyumvira eske ni inyigisho zidahari ni bihe bintu bidayaga turavuga ati reka tubivuge ko tumenye ati turabe ko turabitorera inyishu ni bibazo bikeneye gutorerwa inyishu. Then Ketia wowe ubona gute runo rungano rw'iwacu ubona bano bakobwa biwacu
nike kintu bahimiriza nukuvuka no kwiga no gupfa umukobwa arafise kugira indoto ziwiwe ego turakeneye rero udusigurire ukuntu umukobwa bakwiye kugira indoto ziwe kumenya nani dream yiwawe kumenya iri kuraja benshi barakeneye kubimenya ariko ntibaronka ahantu babikura umukobwa kugira indoto ziwe birakenewe ni yego cyane Kentia yakivuze reka rero tumuhunganya Kentia adusigurire ukuntu umukobwa akwiye kugira indoto ziwe n'ukuntu yovyigenzamwo hama jereke ico kibazo icambere na mbere umukobwa wari we wese ashobora kugira umwanzuro akavuga ngo je ikintu ciza nkeneye mu buzima ni iki canke iki nico kintu ushobora gukora kikanzanira inyungu canke kikanzanira ubuhombe ku buzima bwanje ico ni cambere ica kabiri umukobwa wari we wese ashobora kugira self confidence arico bita uwo nyene akizigira akavuga ndi mubi canke ndi mwiza ntaco nshoboye ndashoboye gusa akiyemera wowe ubwawe akavuga je ndi Kentia gusa kino kintu ndashaka kugikora kandi nkagishobora kandi umukobwa si umukobwa ashobora gusama icyo aricyo cyose gikorose ni umukobwa ashobora kurira kijya gitse akavuga iki nico ashobora gutora akiyamurira we nibyo ashobora kugira gusi mu majambo make umukobwa nawe nyene arafise choice arafise guhitamo abahungu baraduhitamwo ariko wumvise neza ko Kentia aravuga yuko sima ko umuntu wese aguhitsemwo nawo abari uhitamwo nawe urafise choice urafise guhitamwo mu buzima bwiwawe Kentia turabandanya nta kibazo ikindi nk'umukobwa wari we wese icambere na mbere kugira ngo ushike ku ndoto zawe ubwa mbere yuko ushika ku ndoto ushobora kugira indoto ukagira vision ukavuga jewe ndacari muto ndiga nikihe kintu nshaka nzobe muri kazoza nshaka kuba umuganga nshaka kuba umuntu akomeye ejo hazaza ivyo rero bivana n'umukobwa uko ashobora kwitwara nawe n'ingene bashoboye kumurera je nibazana muvyeyi ashobora kwemera umwana we ko agenda mu ngeso mbi biba bivana n'umwana kurya abana bashobora kugira icifuzo akavuga ko nakambyamparuka bironka gute ugasanga agiye kugwa mu mushamabi kubera kwifuza ntazi ikintu ngene uwundi yakironse nazi uburyo yabironkeye mugasanga aguye mu bintu atazi none ga Kentia ivyo bintu ubona vyoba biva ku bavyeyi bihera ku bavyeyi wobona imizi ya vyose baba barabuze abantu babakonseya bakiri batoyi kugira bafate ingingo z'ubuzima bwabo bega ko umwana avutse abakeneye umuregwa bihera hehe ko ikintu cyose kiba gifise imvo birashoboka kuba yarabuze umuntu amwereka umwonga uhuma n'udahuma akacahura n'abandi bana nabo nyene bitabakundiye yuko baronka inyigisho zikwiye bivuye ku bavyeyi ku bantu babarera then umuvyeyi n'umuntu wari we wese kandi baravuga yuko umuvyeyi asa n'uwundi hari abana bataronse uburyo bwo kuronka abantu babahanura n'abandi baba babafise ariko then abarwasanga bari busy bafise ibindi bintu bibafatira nk'abavyeyi kuba bari ku kazi bagashika umva abantu babarera akaba ari abakozi umukozi ntazoza gufata umwana aguma muyagisha kuko abazi akazi kiwe n'abagiriye ubuntu bakagira abakozi babahanura nabwo ni ibintu bidakunda kuboneka wowe uri kurabira a partir yiwawe byoba biva ku burere kuva bakiri batoya kuko ico umwana umukurije ko ico umumenyereje nico aba muri kazoza wowe ubibona gute kubwanje icambere na mbere ntibiva ku bavyeyi kubera iyo ababiva ku bavyeyi je mama wanje arakora kandi hari n'igihe ashobora kumara iminsi 5 atari muhira yagiye kurangura akagaruka ndi umukobwa muhira je nyene nari mama nura kandi sikuvuga ngo papa bahari igihe cose oya gusa ndavuga ninaja mu bintu bidakwiriye eske nzoba ndiko ndakomesha mama canke nzoba ndiko ndiyonera jewe cambere na mbere je ico ndi biva ko kenshi n'abagenzi ushobora gusanga umukobwa ari ngaho ava muhira aja kw'ishuri ugasanga kubera wa mugenzi yari afise ntazi ivyo igituma we atuma yambara ikirato gishasha ku munsi ugasanga none urya bigenza gute abigenza gute kugira ngo abironke gusa vyiza
je mbona ni ku mukobwa wari we wese kumenya uwo ashobora gutembera akavuga uyu arankwiriye uyu yombera umugenzi mwiza kambera mama aho mama atazoba hari kubera abavyeyi nta muvyeyi ndabisubiyemo nta muvyeyi ashobora kwemera ko umwana wiwe aja mu bintu bitabereye canke agwe mu bintu bitari bikwiriye umuvyeyi we wese avyara umwana avuga ndaronse muhezagiro ndize ikintu kidasanzwe kizoba kuri uyu mwana Ketia ariko tubiravye dusubiye inyuma ibintu byose bihera inyuma kuba ataronse nari kuvuga kuri poyo kuba ataronse umuntu abimufashamwe then akaba yaro abo bagenzi biwe akaba aribo babimwereka urumva ivyo bagenzi biwe urabona nk'ubu umwana agitangura nk'ubu yo tuvuka dusanga dutambuka nk'inyoni tuguruka twari kuguruka umva ico ikintu ca mbere wize mu buzima bw'iwawe tusanga kugira kikuveko nko nk'ubu wombwira ngo ino micro ni kijumbu sinovyemera kubera yuko ikintu ca mbere natanguye gutahura nuko ino micro ni micro kugira izokiminduze n'ukuri bizo gusaba imyaka n'imyaka rero jewe ikibazo kinini yafise nukuba byaravuye kuba then boba bataronse uburere canke boba byaragenze gute kugira nabo nyene bavuga ati nubundi ndafashe direction ndahuye n'abagenzi abavyeyi bokingira gute abana kugira bamenye yuko bafise kugira indoto ziwabo icyambere ico nzi kandi wanashima nigiye ibintu by'indimi ivyo banda bifisemo quelque notion icyambere na mbere igituma umukobwa agira iyo vision canke kugira ico cifuzo cyo kuja ku mugenzi bagenda muri ivyo bintu bitabereye icyambere na mbere uwo mukobwa bari umunebwe uravyumva aba ari umunebwe kubera nta kuntu wombwira arafise amaboko arafise amaguru ari ubuzi bwinshi umuntu wese ashobora kubona akavuga ubu sishobora kubikora birasuzugurisa ibintu nk'ivyo ashobora kuba ari mu bibazo akavuga je simfise umuntu ashobora kumfasha cyangwa ashobora kugira ariko ikintu cyose gihera hasi ubu umuntu wese bavuga ngo ubu ni generation Android ashobora kuba afise telefone araronka uwo mwanya wo kwandikira abo bagenzi aronka umwanya wo gucatinga n'abandi je nibaza ko nibigoye ku mukobwa kuronka nka 5000 ku kwezi vraiment amaze gushika kuri yo degre biba bigoye cyane kubwira buhura n'umuntu abure mu muhungu mu igihumbi cyangwa umugenzi yamushorera gusa biragoye namurovuga ku mukobwa we bafise indoto kavuga je muhira nitwishoboye nta manuro ndonka canke nta kintu kinini ndonka nta kuntu muri 5000 yanje no bamfise nivyo ngiye kuja ko byo kuziganya umukobwa naho ufise ikibazo cyari cyo cyose cyangwa ufise ikibazo kikurengeye wenyene ushobora kuvuga je ushobora kuziganya ufise 5 ufise igihumbi kavuga turabakobwa twese turakunda kubegwa turakunda kwambara ibintu byiza ushobora kuvuga muri 5000 yiwanje ushobora kugenda mu isoko nkagura utuntu duto tw'abakobwa bakunda ushobora kuba motiva nkashira kuri rezo sociaux kuri stati sinobura n'umuntu anyindiriza igihumbi nkaronka inyungu ya 500 ivyo birakunda kandi je siribaza ko yobura n'abakinya bamushorera umukobwa ariwe wese abashaka yambare abego biciye muri izo nzira ashobora kuronka inyinyungu ya desa uko urumva uko agenda bimenyereye ku munsi aziganya twatundi dukenye usanga aho muri kazuza agiye ku wundi muntu akomeye cyane ku bandi nabo hari uwundi mukobwa ushobora kubona avuga je shaka gukora biriya nakare uwa diaspora baruzuye kubera ikije no bigira bigi ugasanga n'umukobwa w'ikinebwe n'ubunebwe nashaka gukora ivyo biva ku mukobwa w'ikinebwe nuko babivuga w'ikinebwe adashaka kumviriza impanuro adashaka gukora yibaza hoho ku bahungu bo muri imyaka umuhungu ashobora kuja kuvuga nshaka ubufasha ku muntu adashobora gukora nuyo mu diaspora no gukinira ko ku mubiri wawe ukwezi ewana kuri uge uzongera uneze ukwezi gusa ugasanga ni by'igihe gito cyane ico nzi umuhungu ari wese abashaka muri kazoza azogira umugore mwiza akora amuba kandi kahise kiwe kazobe keza kugira ngo avuge umusheri wanje jewe naramukuye hano habi vraiment yarakora kuvuga je nine mvuga uyu mukobwa vraiment akwiriye urugo uti rero ujya mugani bavuga ati inyuma bavuga n'imbere inyuma cyangwa imbere
inyuma y'iterambere ry'umugabo hariho umugore aciye ubwenge. Noneho ujya mugani a partir y'aba bakobwa b'ini minsi bano bakobwa turindiriye abaza kuduha turindiriye ntidukure basi baba bakobwa badakeneye gukura amaboko mu mifuko bagende bakore. Keti yakubwiye neza yuko nawo ufise ibihumbi 5 birakunda bavuga yuko ahari ishaka ibintu birakunda iyo ufise ishaka ibintu byose biragenda neza. None wewe uri muri wa mukobwa bavuga ati uri kuriraba neza banza wiyumvira ujye mugani bavuga yuko inyuma y'umukobwa aciye ubwenge inyuma y'iterambere ry'umugabo hariho umugore aciye ubwenge. None wumva uwo mugabo kwera nyumva uri umukobwa uri kuraturaba ubona ujye mugani wewe ukubereye ubona uri wa wundi umugabo wawe niyakora bazovuga ati wow ibi byose nabishitse ko kubera umugore wanje uri wa mukobwa wirirwa mu nzu wirirwa kuri uri mu bintu nyene muri TikTok ibintu bitaguha ingaruka nziza bitaguha iterambere mu buzima bw'iwawe ufise batoyi bawe ufise kiretse yo ari bato ufise urundi gwaruka ruzokuva kuko hari wewe haba hari urundi gwaruka rukurikira. None abana biwawe ubona uzo uri umuvyeyi mwiza muri kazoza uri kuriraba uri kurisuzuma bizoba bimeze gute. Kate wewe kurujya mugani bavuga yuko inyuma y'iterambere ry'umugabo haba hari umugore aciye ubwenge niki kintu bahanura biciye muri uwo mugani? Ngerageje kwiyumvira no kwibaza nibuganira n'ingoga nibaza ko hari igihe ushobora kuronka nk'umufiance cyangwa umuhungu mwiza mu kubakana uravyumva ugasanga we nakazi ufise mugashika ku bihe mukavyara n'umwana umugabo akagera ahantu akagwara akagira ingwara we nukora niwe yari byose yari umutwe yari byose urumva byose mu muryango yariwe we muri ico gihe wowe udakora canke utarufise n'ahantu wipointa kugira ngo uronke n'ico gihumbi wumva ubuzima buzosha bugenda gute buzohagarara muzobura amahera yo kwivuza muzobura amahera yo gufungura muzobura amahera yo kuri inzu kubera iki kubera ubujuju niwashoboye kwiteza imbere wenyene kubwawe kugira ngo umugabo wawe nazogera ahantu aruha azovuga naho ndushe umugore wanje ni hari arakora ntuzobura n'igihumbi. Je ntangana example kuri mama arakora aradandaza ibitenge papa akazigiwe n'akamaboko akora ibintu by'amazi hari igihe ashobora kugira n'ukwezi naronke n'umushahara naronke n'umuhamagara ku telefone akazi nkaga ariko kubera umugore akora aronka duke nyene ndashaka kurara inzara ashaka kugura bandigira urumva bose bakora biba ari byiza birengeje. Niyo mpamvu bavuga yuko icyo ushaka kuba muri kazoza ugitangura ntuzovuga yuko ushaka kuba umugore mwiza umugore azofasha ikintu kanaka muri kazoza ushaka gufasha umugabo wawe utigeze ubikora ukiri muto ikintu cyose bavuga ati ubugabo ntububa waramaze kugira abana ahubwo ubugira ukiri muto yakugira uzomenye ukuntu uzofata urugo rwawe. None gaketse akajambo kamye wobwira basi wosezerera abakunzi ba Roy TV nikiye kintu cyanyuma wobabwira abantu bakobwa gisozera ikiganiro? Ijambo rya nyuma novuga nuko umukobwa ari we wese yogira umwanzuro akiyemera akavuga iki kintu ndagishoboye. Ari abakobwa bavuga ngo aka kazi n'akabahungu jeve nabino bakora ndafise umugenzi akora ubumekanisye kandi akinjiza amahera neza umukobwa atungana wo mbono kwa mugaye gusa ukavuga ngo iki sino gikora cyangwa iki ni curu bavuga byose ndabishoboye. Tushaka kwiga ubu tushaka kuba turiko turiga si twese tuzoronka ubuzi twicare ngo je nzokora muri office ibyo nigikunda twese tuzoja mu entreprise dutangura utuntu duto tuzotwinjiriza amahera. Rero umuntu wese nukwiyemera akavuga je ndashoboye naho atakintu mfise ndabishoboye iyo jambo ryanye baravuga uzi rero ati nukuvuga ati byose birashoboka ahari shaka ibintu byose biragenda neza. Rero wa mukobwa wari kura dukurikirana nakobwa wari kura twumviriza hano kuri Roy TV twako turagerageza kuguhimiriza gukora gukura amaboko mu mufuko ukaja gukora akazi akariko kose muri kino gihe nta kazi k'umuhungu yaba tuvuga yuko hari akazi k'abakobwa cyangwa k'abahungu abahungu ni baba bagenda gufata imishatsi y'abakobwa ngo bariko barasuka bariko baragira iki then ubu ibintu byose biteye imbere abatetsi ba mbere usanga ari abahungu then ibintu byose
twovuga yuko vyokora abakobwa abahungu baramaze kumenya yuko navyo bashobora kubikora kubera iki none uri umukobwa uvuga ati gishobora gukora iki birasuzuguritse oya bavuga ati kora n'ingoga kora kare ukore nk'umuntu nk'umuslave nk'ujya muntu bajya abantu bakora cyane yani ukore babumugani uri mu Congereza nawe bagiye ko nawashira mu kinane abaslave umva ukore nk'imbohe ubwa mbere kugira hanyuma uzoce uba umwami cyangwa umwami kazi abanza ugakora hama kuburyo uzovuga ati aha ndakwije reka nicare ibintu bigende neza so cyari mu kiganiro ukuri ku buzima byari bimeze neza twari dufise urakoze cyane Ketia kuba wemeye ubutumire nagutumiye ndazi byari byakugoye kugira upange ino programme kuko muri mu stage bimujanye n'ishuri ariko watwitabira uravuga ati kano karyo ko guhanura abakobwa bagenzi bacu Ketia arabakunda cyane yavuze ati nofuma cego no munsi ku ishuri ariko ngende ntange message ngende mbwira abandi bakobwa bagira indoto ziwawe bagire dream so turakunda cyane yari Roy TV mwari kumwe na Tasha Oda so basezere bye bye turabakunda see you